Komite y'amahoro ngaha igizwe n'abantu 307. Muri abo 307 harimwo abakenyezi 152 hamwe n'abagabo 155 ngaruka babiri. Rero mu gikorwa bitandukanye twagiye turakora gukora ibisata bitandukanye bine. Ubwa mbere hari igikorwa cyo gutatura amatadi. Muri icyo gikorwa cyo gutatura amatadi bidaciye mu ngimba twarakoze ibintu bitandukanye, cyo kimwe no mu gisata cyo guharuka, cyo kimwe no mu gisata cy'izihahamuka. Rero mu gisata cyo gutatura amatadi twaratatuye amatadi atandukanye, amatadi yo mu ngo n'imiryango, amatadi yo mu kibano, hakaba n'amatadi y'amatongo atandukanye aho usanga bapfa akarimbi canke bafite ibintu bitandukanye mu bijanye n'amatongo. Hariho ivyadukundira bikagenda neza, hariho n'ivyatwanira tugashatse birungika kubadukurira kugira ngo babitunganye. Rero ngerageje kubabwira amatati twagerageje gutatura. Mu matati yo mu kibano twashoboye gutatura amatati 240. Mu matati y'ingo n'imiryango twashoboye gutatura amatati 280. Mu matati y'amatongo twashoboye gutahura amatati 101. Yose hamwe yabaye amatati 621. Nababwiye yuko muri ayo hariho ayo twashobora, hariho n'ayo vyanka tukarungika kubadukurira. Aho hari mu gisata cyo gutatura amatati. Mu gisata kimwe bababwira kijanye n'izihahamuka, naho nyene harakozwe ibitari bike, abo ngaha mu karere barabizi. Hariho n'ivyo twagerageza bikanka, tugaca tubarungikira mu karere Gitega ikabavuza. Rero muri ico gisata harafashijwe abantu bagera ku 213. Abo rero muri abo harimo ugenda uraganiriza ku bijanye n'ibintu baba barashimwe kanaka bigatuma bahahamuka. Hanyuma muri abo harimwo abantu 150 bashoboye gukira. Harimwo rero n'abandi 63 bitakunze. Muri abo rero harimwo abo twashoboye gutabariza abadukurira, barabatwara kubavuza Igitega. Kandi byaragenze neza, nabo bangana n'abantu 11 kandi barakize. Hanyuma mu gisata cy'ugwaruka naho bababwiye ko hariho imigwi itandukanye. Kila zone yose irafise umugwi w'ugwaruka. Ivyo bakora nabo ni nyene vyo gutatura amatati biraciye mu ngimba. Barakora kandi n'ibikorwa vyo kwiteza imbere. Aha nko muri aka karere nababwira ko nk'Idunga hariyo umugwi w'ugwaruka wa komite y'amahoro bakoze ibikorwa bishimishije mu bijanye no kwiteza imbere. Nibaza ko abahaba barabizi. Hanyuma ku bijanye n'igisata bavuze cyo guhanahana amakuru, iyo twagize ivyo dukora ibikorwa turabitanga mu ntwaro aho duherereye, kandi tugasubira tukabirungika no kuri vya biro vy'Ibujumbura mwumva. Ariko haha rero baheza bakaza kugira ngo bisamirane hose. Turafise intonde z'amazu, turafise intonde z'abakozi bagandaguwe, amakonje babikamo uburyo bwabo vyoroshe kubona kuri uwo munsi bagandaguriwe ko amafaranga basize ku makonti. Hanyuma rero tukabatera intege tuti umuntu wese yoba avuga ati jewe nari mutoya, jewe sibona inyuma y'imyaka 50 n'iyindi yuko vyoba bigishoboka. Birashoboka muri kino gihe. Kandi twababwiye yuko mu ntara aha iwanyu Makamba harimo ibiro bimaze kugurwa, mugenda gucamo, ntimuzorinda kuza i Bujumbura, ntimuzorinda kujayo, muragenda ukavuga bakabashira urutonde bakugura dosi. Hanyuma ivyo murondera arivyo mwibuka, kubera bamwe mwari bato nashobora kubitora, muravuga bati umugwi wodufasha kugira tubone natwe imbozananira canke badushumbushe.